ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mukomeze kugira ibihe vyiza aho muherereye nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kuba twoyaga canke dushobore kuba twokumva mwe n'ibindi biriko biravugwa hano hanze canke se biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba nuko vyifashe nuko biriko biragenda mu ncamake rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina reka maze niyibukirize babandi badukurikirana bataragira subscribe kabisa murabaho hepfo gatoya mukore ku gakengero gakengeri mushobore kuba mugira subscribe kugira ngo muzokwame mubona ibiganiro canke mubona notification y'ibiganiro bigenda bica kuri no mbonesha kure yanyu BINFO na BINFO Plus. Ego nonge nibutse kandi abamaze kubikora bifuza kuba bo tubaza canke se kuba bogira ico bunganiye barabe muri cya kibanza twabasigiye arico commentaire urashobora kwandika ukabaza ati kuri kino kiganiro mwakoze ndafise ico nokivuga ko canke se ndagize ikibazo ngashobora kwandika reka mvuge kuri babandi nabo bifuza kuba boyaga vyiramvuye mu muryango wagutse wa BINFO Plus. Ndamenyesha ko ikiganiro kikirangira canke kibona kino kiganiro kibona notification urashobora kuraba muri commentaire ya mbere ni link ya groupe ya WhatsApp ya BINFO na BINFO Plus urashobora kwinjiramo kugira ngo ushobore kuba boyagira hamwe n'umuryango wagutse ngese n'abandi bagenzi banyu aribo bacu bashobora kuba bari muri iyo groupe ya WhatsApp. Rero murakoze cyane kuba muvyumvise ndibaza nkuko twama twabivuganye ko dukwiye kwagura umuryango wa BINFO cyangwa BINFO Plus mugiye kubikurikiza. Rero kampe ikaze bo turi kumwe muri studio no muhinyanyozi reka ndamuha ikaze kugira ngo ushobore kuba yo turamukiriza abagomba badukurikirane karibu cyane. Ego urakoze Benita urakoze cyane kwikaze umpaye nanje ndaramukije abadukurikirana bose BINFO na BINFO Plus aho bari hose ku bande zine z'isi na cyane cyane iwacu bagira amahoro bagire imigisha neza cyane bagire aho baba bubahwe. Ego urakoze cyane muhinyanyuzi reka ngaruke ku majambo amwe ariko ariyumvirwa n'abantu benshi urashobora kuba sinzi ko ushaka kuyibaza ko uruminyanyuzi deja reka ni mfatire kuba dukurikirana ndetse na Joe Gandhi turashobora kuyibaza nti eske ni kubera iki Iran iriko irakoresha amamisile balistike eske nta ndege igira nta basoda igira canke se tukaja ku ruhande rwa Israel kikoresha indege nta mamisile igira tuci toja kandi kuri Amerika eske kubera iki two turabona ikoresha ibikoresho birutura kandi vyinshi ariko itariko irakoresha abasirikare bimeze gute? Ego urakoze cyane none mpere ku kihega yemwe nkere kuri Amerika. Ego Amerika sawa rero kuri Amerika urumva urabajije uti be Amerika ikoresha amamisile amadrone indege n'ibindi nta musodigira. Ego Amerika irafise abasoda mbere na benshi cyane no muri kajya karere hariho abari hagati ya 40 na 50 muri bijya bigo bikije Iran amabazi miti atandukanye murazi ko amaporta vyarimwe abasoda barenga 800 narabwiye ko hari ibisoda vya Amerika bifise ingene bitunganijwe hari igisoda cyo ku isi US Army gifise abasoda benshi US Navy n'abandi bose sinoshaka kubigaruka ko mu video aheruka bazobikurikirana burya Amerika ifise abasoda na benshi kandi mu bihugu bifise abasoda benshi ku isi nk'igihugu Amerika ifise abasoda barenga 1,300,000 abasoda bari miliyoni wose ni 300 urumva abasoda barafise kandi benshi hanyuma birashobora kuba ifise n'aba reserviste bamwe babasoda usanga bibereye mu bikorwa byabo ngo bashobora guhamaga umwanya bashika ibihumbi 811 urumva so kuvuga ko Amerika ngo iretse kujayo ariko irafise abasoda bakwiye mbere benshi gusa mu byumve ko Amerika ni operation kuri yo ni operation militaire ntabwo ari intambara yeruye kujya ko mu bya Ukraine Russia tateye Ukraine ari intambara yeruye kuko bufise nabwo nyine abasoda barenga muri 200 mugabo bwatwaye ibihumbi bishika 160 bigitangura ubavuga ko ari 600 niko bari kubatinyisha cyane kubatinyisha ariko n'ubwoko bw'intambara ibiri kiragwanwa aho Amerika iri kure cyane ya Iran ibirometero birenga 11,000 aho rero niba byita World War sinovuze ngo tugende mu mazi niki logistique yo kigorana kigira kabiri abasoda ari muri kajya karere ni 250 gutana bajya bari mu mato dufate ko byo naho byo bigashika 100 abanya Iran igihugu ni igihugu kinini ya cyane uburinganire superficie canke uburinganire bwa Iran agataka Iran kangana n'umuriyoni n'umuriyoni 1.2 million no kuvuga umuriyoni 200 kilometre kare urumva
ni igihugu kinini cyane, ni nka moitié ya Congo. Urumva aho rero gira utwara y'abasoda uhafata aho hantu, urumva utwara abasoda benshi cyane. Amerika yo itwara nko muri Iraq yatwaye ibihumbi birenga 100, iyongera iyikora ku bihumbi ku bandi bantu bayiteye bari ibihumbi byaba 300. Rero nukuvuga Amerika ingwani gituma idashira y'abasoda. Amerika burya na bugano rero cyabwiye yuko abasoda bapfuye, mwaramutse ko Iran abasoda b'amajyana b'abanyamerika bapfuye ku rugamba. Sena ikibazo kije mu bibazo, icyo kibazo cy'intambara kije ya operation militaire ishija mu minwe ya Sena nawe urumva ko itari kiremira ijya ntambara. Nico gituma Amerika Trump atariko arashaka ko abasoda bajayo. Nukuvuga Amerika irafise abasoda bakwiye kandi boshobora kurasa. Tugende kuri wari wabajije kuvyerekeye Israel. Ati mbega ko Israel yarasisha indege n'ibindi byose, mbega nta mamisire ifise. Amamisire tuvuga hari amamisire bita ballistique, na mamisire barasa ballistique, na mamisire barasa akagenda mu kirere hejuru cyane agashikaho aho byari bikwiye. Hari amamisire bita do croisière, amamisire na mamisire agendera hasi atumbereye mugayo ntanyaruka nkayo ma ballistique. Hakaba n'amarokete n'ibindi byose umuntu ashobora gutera ari hasi. Ndabwire yuko Israel nta mamisire ballistique ifise akwiye gushika murira, mwoca mutangara canke mugatwenga. Ndabwiye yuko amamisire Israel ifise yaba ayitwa Lora, ayitwa Extra, ayitwa Larsa 66 bafise bwa mbere make cyane. Ubwa kabiri naho ntarenze ibirometero 150. Oh la la, niyo mpamvu bashobishikira ku rubuga. Bisigura yuko irashobora kurasa muri Libani, muri Jordani, bijya yo kubikikije hafi. Mugabo Iran iri hafi ku birometero byababa hagati y'ibihumbi 1800 na 2000. Urumva nta misile ballistique ifise ishika muri Iran bagira. Hanyuma ikigira kabiri naco bafise misile make cyane. Nubwo bavuga ngo tuyatware kuri ama base militaire bafise make. Aro nk'ahantu usanga bafise nko muri stock nk'amamisire nka 50-30 gusa. Urumva ntibikunda gusa. Par contre Israel afise amamisire bita strategique ya longue portée aya atukunda gutwara bajya bigwanisha nyanganda. Urumva ibigwanisha nyanganda nabyo nibiriko birakora. Bisigura yuko Israel yikora ku mamisire atwagwa n'indege kugira igende yegere hari Iran ishobore kurasayo. Mu ncamake rero nta misiri igira Israel bita sol. Ni gute yihanga igihugu nka Iran kubera Amerika. Hajya Amerika yo kuroma karenge, Iran ngira mu masaha 28 sikurasana gusa ibijya batera amamisire no ku butaka. Iran abasoda ba Iran mu masaha 28 Iran yashobora kuba yashite muri Israel kandi gakoreraje. Mugabe ibyo ntibishoboka kuko Amerika n'ibihugu byinshi vya OTAN n'ibihugu bindi byinshi byo ku isi babiri nyuma ya Israel. Yego cyane. Ikibazo cyanyuma wabajije uti mbega Iran yoyo nta ndege igira. Iran iradifise mbere zitari nanke kuko irafise indege intambara itaratangura yari ifise bavuga ko ifise indege nk'amajana 619. Izo ndege rero mwibuke ko indege ziko zirasa muri Iran zirenga amajana 2 ziko zirakora amarori. Indege irazikaresa muri Iran hari yindi zinwe rigitoro hejuru igaruka hasi gusa baje kugira iruhuki kisubika kagenda. Bisigura ko Iran muri urugamba go hejuru isa niyasugerejwe no mu rugamba go mu mazi isa niyasugerejwe. Mugabo hasi ifise inguvu nayo mu rugamba go hasi. Iran rero indege zane zishobora kuzirekura ngo zigende kuko amaradari n'amasatellite yose ahanzwe muri Iran. Ikigira kabiri naco ntafise nyinshi, amajana 6 gusa ni indege zari nyinshi. Icanyuma naco bafise indege nyinshi muri zo ni indege za kera nka muri zo amajana 246 ni za kera cyane. Amahelikopteri izi ntambara ntashobora gukora, yani izi ntambara z'amisiri anyaruka helikopteri ntizokora. Irafise 160. Hanyuma ikindi izi muri zo ndege za kera hari izo bahawe n'abanyamerika. Abanyamerika bazi cyane zitwa za F4. Urumva abanyamerika ageze kuri F35. Iran igifise F4 yahawe za imyaka ya 1930. Izitwa F14 deja F14 abanyamerika ntibakikoresha cyane, niyo indege ya nyuma bita ko ishaje. Urumva Iran ifise indege ziri munsi cyane F14. Indege Amerika yo ushobora gukora ko nanyo ikunda gukoresha ama F15 F16. Izi F14 rero indege
bita do 3e generation ariko indege tugezeho ubu ni za 4e generation 5e generation hari n'izindi ndege za 6e generation nk'ubu Bushinwa bwatanguje kuzana niyo projet Amerika irayifise Iran irafise indege za 3e generation 2e generation na 1e generation yacyafise za ndege zagwana mu ntambara ya kabiri isi yose bisigura yuko Iran ifise carence mu ndege irafise n'indege bita Maming 29 Sukhoi 24 Sukhoi 22 zaba yahawe n'abarusiya abasovieti ba kera izo ndege nazo ntishobora kuzigwanisha cyane kuko hariho n'ibyo bavuga ko zagerageje kugerageza guhaguruka mbwa ziraraswa baravuga zishika hagati ya 2 na 5 hanyuma rero Iran isa n'izinyegeje kuko no munsi ari ikintu bita superiorité aérienne aho ikirere ca Iran gifise amaradari menshi cyane hari indege bita amawax z'abanyamerika n'abaisraelien zise radare badugana mu kirere iyo radari gatimurika no kuvuga Iran ibikintu ishobora kwikorako n'amamisire kuko yaranyaruka imisire naho uyibona ni kimwe mugabo kuyisama cyangwa kuintercept cyangwa kuyisambura iri mu kirere ni kindi mugabo indege ibisa imindege burya nico gituma misire irasa indege parapora ya misire indege ndabukebuke kuko misire hariho urugezo indege idashobora kwakisera ko umuntu arimwo ashobora gucagira ibibazo by'umubiri ariko misire mwanumuse ko Iran ifise ama misire bita hypersonic usanga agenda n'ibirometero 12 ibihumbi 18 ku isaha Or indege nyinshi ni za 5e generation 4e generation inyaruka cyane bavuga y'abarusiya yitwa MiG 31 nimba ntihenze igenda ibirometero 3000 hafi 3150 niba ntihenze misile nayo ya mbere igenda bukebuke izo do croisière igenda ma 1800 sino misile zisanzwe ballistique nibiburi buri genda hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 kuko imaze kurenza ibihumbi 5 ikija mu kategori ya hypersonic bisigura ko Iran ntishobora kugura indege zayo nubwo yo bizifise muri makere twegeranye Amerika irafise abasoda nubwo idafise itabona ko byorohera kubashirayo ko ibintu byinshi twavuganye Israel yoyo vraiment twosha tukavuga ko nta misiri ifise izi misire yorasi iri muri Israel ngo zigende muri oya ntazihari sase nkani kilometre ahantu birometero 1800 wumva iyo misire yawe yogarukira mu nzi aho kuri ico vraiment nta misiri ifise ifise misire itari bukoreshwa ni strategique izi bakoresha mu kurimbura oro nisivyo turimo Iran nayo twoshaka tukavuga yuko irafise indege mugani nka itazifise kuko nishobora kuzikoresha deja ninke ni za kera izitwa ngo ni moderne buke ni izitwa Sukhoi 35 abarusiya bari bahanye kontra yuko bazibaha Sukhoi 35 kuko zo ziri mu 4e generation plus mugabo abanya-Iran baranse yuko abarusiya baza kuzipilota ngo yanimoza kuzipilota tubateranye n'abanyamerika canke ngo natwe tuzotse intambara muvuge ko ari mwebwe muze kutukoloniza turavyanse or izo Sukhoi nazo amasezerano nayo hafi mu mpera z'ibihumbi 2025 urumva ntibaravyiga kubikora mugabo uko biri kose jendi dikeka ko abanya-Iran baba bari mu Burusiya kwiga kuzitwara kuko izi Sukhoi 35 zoza zirasumbya za bavuga ko Sukhoi 35 iza isumbya hari ziriya miliyo cyane ziba zisumbya ama F16 n'ama F18 no kuvuga Sukhoi 35 zije indege yo zitsinda ni F22 na F35 nubwo F35 atari kirenga muga F22 Raptor ziba zikomeye zohangana n'amasuko bita 57 ngira ngo ivyerekeye indege n'ingene abantu bashobora kuzigwanisha n'ibindi tuzobivugana vyiramvuye mugabo Iran twafata ko uno munsi ivy'indege ntavyirikira koresha izifise nkeya zinyegeje kandi hari ukuntu yubatse n'ibintu mengo ni indege atarizo Amerika avuga ko yazimaze kumbe nyinshi bazishira mu butaka barazimbiye bazinyegeza yani abantu bashobora gufise ubwirinzi bukomeye cyane kuko ariyo nindi foto nabonye bariko barashuka Amerika bagacapa indege Amerika yaza kurasa gasanga irasota ibyo birakunda gukoreshwa cyane Iran yabikoresheje cyane n'amasiti ikazana ngo ni site two turakorerako kumbe site irahandi kandi mu kuzimu burya Iran ni ifise strategy yo mu kuzimu cyane kandi strategy yo mu kuzimu iragoye ko niyo yirukanye abanyamerika muri Vietnam urumva rero Amerika irafise ikibazo kuko muribuka no muri Vietnam ko batinze barahaheba kuko Vietnam barabura umuntu ntibamubone ku isi mugagize wese bazana umuntu aje kujya kwifuku yimburutse ahantu gakora agashisura kanyikiriye
baragerageje no muri Vietnam no kurasa agataka bati basi tubombarde byaranse abanyamerika bavuga ati oya dutahe abantu ko turagwana ntibaboneka Iran niyo strategy iriko irakoresha bafata imodoka canke indege bakazinyegeza hariya mu kuzimu iyo modoka ifise irasa misile ballistique ukazone yiburutsa hano mu musozi ikakubita hanyuma bagaca bagenda hano ibintu by'ibishusho bakabishirayo na maradar abanyamerika bakayikubitako mugabo kandi ntituvuge gusa ko abanyamerika bafise esheke muri ivyo abanyamerika nabo nyene baramereye nabira muri no misi heze kuko nutwo duke tuboneka amasatete yatubonye mugabo intambara nuko yifashe ego urakoze cyane rero kutumenyesha bino bintu uko abantu benshi ndazi bavyiba ati kubera iki biriko biramera uko kubera iki batariko barakoresha ibi kubera batishikira ndazi neza yuko nubwo ndayibadije hari n'abandi bavyibaza musanze hariho box bavuze ngo sans contact filme nigeze kubona bavuga ngo box sans contact tugwane n'umuntu mbwa tudakorana nako urumva Israel na Amerika bariko bagwana badakorana nako mbwa yani yo urumva ikirakorwako urumva iyo ntambara nico gituma twizeye ati ntibizoshika kure mu minsi mikeyi je nibaza nta kwezi ibintu bizomara ko baturushe twese nabo barushe turarushe kabisa ego reka ndagushimire cyane rero kubinyanye tubwiye kuri ibi twahora twibaza ariko ubu turamaze gutahura twamaze kumva yuko bitera bije reka ndamenyeshe ko bakora bivuga umuntu adakurikira ibiganiro biri inyuma byahise ntashobora gutahura iyo tugeze ntashobora gutahura ibyo two turababwira rero aho tugeze mu mbanza ko turabamenyesha nyine ku mirongo rugamba uko biko bigenda ibyo bikoresho ko bagenda bakoresha uko ibintu bigenda bihindura amasura urumva neza ko tuma turi updatinga ibintu ku bindi ndabashimiye cyane rero mwakomeje kubana natwe nongera nshimira umuhinyanyozi yawe nyine natwe ibiganiro ndamenyesha ko ari aho ubutaha mu bindi biganiro murakoze